Mwaramutse ejo nakoze video ku mwana w'umwigeme ariko avuga ibintu vy'amahopa akavuga ngo ko ikintu cyamutumye ngo ariko ngo abantu bariko baramutukira ngo president wabo wiwe nagomba guha impanuro abana b'aba jeunes ba Nyarucari kubera najewe canke nahoze ndi umujene wa Nyarucari. Abantu ba Nyarucari usanga turahendwa. Nchenda gwa karorero ucugenda urabe. Uzogende ku defile y'imbonarakure urabe ko hari abajene benshi b'abakuru bariko baradefira. Uzotohoze mu gihe cy'intambara dufate nka igihe cy'intambara cyose yo mu Burundi 1993 dufate na 4 na 5 na 6 2000 hari intambara mu Burundi. La majorité y'abantu bari mu giti aho bita mu giti yagiye Bujumbura si wombaza za Kindiri za Kinindo intambara ntigeze hagera. Yo mu Hutu yo Mututsi haba yibereyeho neza. Bo harimo ama assassinat amwe cible yabaye ariko pour la plupart des cas abantu bo mu giti bobo ngo ahubwo bagenda bakanywera hamwe muga abantu baruguru abantu bo mu makartier périphérique bariko barapigana. Uzokumvizo za Musaga versus Kamenge mugabo Kinindo kiriri haba abantu bo nta politique bari bazi. Bo dove shaka kuvuga usanga abantu bato bari kwisuka mu bintu atanyungu babivanamo. Nk'uwo mwana w'umwigeme areka akora mu gikoni. Kuko ukora mu gikoni yaba koko wari ufise leta ihagaze neza cyangwa kumbengana ko akazi washimye mugo je mfata ko kuja gukora mu gikoni mu gihugu cyo hanze umenga ntari mu cyo hanze ari ukubuzima mu gihugu bwananiranye. Mugabo umwana wa Neva ntuzoja gukora mu gikoni ngaho i Nairobi. Umwana wa Reverien ntimuzohurira i Dubai ariko arapagasa agira ikiyede. Ko bongira bavukanye imbuto. Mais ce que je veux dire bobo bariko baprofita kuri iyo ntwaro kuri iyo situation kuri uwo mugambwe baricecekeye bariko birira utwabo mu mutuzo watakiye nakimuri kukuramwo uri kuraranda imitsi uri kurashwana uri kugwana n'abantu kumbure bo gutabaye canke mu tabaranye kubera mu munganya kuko bajya abandi bobo nta kintu bakenye. Okay, umwana wa Neva umwana wa Reverien umwana wa Ndakugarika umwana wa Geras Ndabirabe c'est pas umwana wa Gaston sindimwo ashoye kubwira isi yose ati go tuhere cyamo cya wamuhize kuko bafise vyose nta muntu umwe bakeneye ivyo kurya birahari indaro zirahari bakeneye akazi karahari. Umugabo wa Nyarucari uracakeneye akazi hari n'igihe ukeneye ivyo kurya hari n'igihe ukenera indaro edana goma ngaruka kuri ico nyene uva ruguru ukeneye akazi kenshi na kenshi ngo bujye mu gisagara ubuzima mu gisagara none we nimbura umuhutu ukabana n'abatutsi hakamututsa mu gisagara uzoja kumaka indaro kandi uzi ko ari inzoka. Nibura umututsi ukabuza umuhutu mu bana ari Bujumbura uzoja kumaka indaro kandi uzi ko ari abagesera canke baha ibintu mupfa ku mutumba ariko iyo mubanye neza kuva na kera ndigenda bizi waragenda i Bujumbura umuntu wo gatumba aje kwa ya muhutu uri umututsi et vice versa bahaguha indaro ugakora amafere yawe ugaca ukaduga. Urumva twe twaruka ivyo bintu vyari bihari mugo ntivyari bikaza abantu babare radicalisés kugeza hiyo. Urumva genzi abantu benshi bagenda bakaka indaro cyangwa agasubwa ikibanza ari cy'ishure n'umuntu adasangiye ubwoko ibintu nk'ivyo abandi bacasha mu nk'ivyo vy'intara n'ibiki nkunze gutaka ko iwanje je uko nashitse no nagenda ishimikiza abantu hirya no hino kugira na avance ko twebwe iyo tuva nta bantu benshi batembera abo bantu baba bavuye mu ntara zitandukanye
umwe wo mu Rumonge sepa afise inshuti ikigoma uwo nkaba ndaharaye uhundi w'ibujumbura sepa canke hajya nyene mu kiyaya afise inshuti Rusaka ko nibo benshi bari muri Rusaka bahagaze neza ukabura ngaho uhundi sepa mu Rutana canke wo mu Cankuzo ari iharare wakaba arampaye indaro aranyetse ko ibintu bikorwa South Africa umuhungu twakunda cyane sinibuka niyo yava haka n'umuhungu umunyarwanda twakorana tuba inshuti gutyo twara turahuza ibitekerezo niko bafite mu Kinyarwanda sinzi ko twaguranana mugabo bingeneye kugurana ndazi ko yari kuyama urumva n'abataraba muri region wasanga mahuje ukeneye kiri bakagufasha ibintu nk'ivyo donc ugiye urikara ugira umuntu w'umuradicaliste ugira umuntu w'ikibi w'inzigo kuko en fait yufise inzigo hari ikindi kitanegeza gusoma ko urukundo n'ugwanko udashobora kuba mu mutima umwe iyo wankaba ucuza nk'abanzi n'abandi umuntu uzokumva yarisha umuntu ngo yamuhoye iki umenye ko na munsi umwe azokwica uwo n'umwicanye umuntu uzokumva ari karasibagura abantu basiba uwundi munsi nawe azogusiba ikindi kintu mwapfuye donc ugwanko n'urukundo ntishobora kuba mu mutima umwe agatima kawugazi agatima atari ko kwanka abantu udosanga ahantu hose ugiye habona ugwanko gusa tandisike abantu bakuze ahantu hari ugwa neza usanga akunda abantu bose regardless hari wapfuye n'ikintu aramubabarira mugane atamubariye ndaca yanka ubwoko bwose ndaca yanka community yose afita wa muntu yankore ikibi ndamuzi wonzo mukwepa mugabo abandi bantu ndaco basana n'uryo muntu yankore ikibi tushaka kumbwira ko Abanyamurenge bose bagukora ikibi tushaka kumbwira ko Abanyarwanda bose bagukora ikibi tushaka kumbwira ko Abahutu bose bagukora ikibi tushaka kumbwira ko Abatutsi bose bagukora ikibi tushaka kumbwira ko Abakongore bose ari inkozi z'ikibi ntibishoboka no kugira iyo open mind umuntu mudahuje ukarengana mugabo umuntu atakira mwapfuye kirazira kumwanka ngo nuko wabwiwe na papa kuri wawe sogokuruza wawe ngo genda wanke buno bwoko genda wanke ijya ntara kuko ivyo n'amafuti cyane ukiri mu jeune ukiri kuri ndonda mu buzima nkuzavuga jeune cyane ko bimaze gusaza umaze kwiretablisa umaze gukenera ibintu bike mu buzima uba wisazi buri kuragenda urashobora kwiradikaliza biragusha mugabo uri mu jeune il faut kuba open minded ubuzima uba buri imbere yawe bukurindiriye usaba ko uba umuntu flexible uba umuntu friendly murabanga umuntu akunda kwitwengera kaye gasubire kashobora kuguhesha akazi ahantu ushobora kuja gukora interview urondera akazi ugahura n'abandi bantu mungana ubukorikori mwize bimwe mukora bimwe hagaca barondera ikintu cyo batandukanya akavuga ati uyu muntu afise agatwengo afise urukundo muri we tuzokorana neza ko gukora si ivyuma gusa n'ibiki harimo nuko muganira n'abandi mukorana ariko abantu ntunzi gati umuntu azozara tugora bakuvanamwe so muya kugira umutima runtu umutima ukeye ndazi twavukiye mu ntambara mugabo ashoye kuguma kwihoza kwiyobagiza na cyane cyane kutiradikaliza muri ivyo bintu usanga abantu ba politike babashiramo no nyene babahenda kugira abantu nk'amajwi iyo bari hamwe bobo usanga bariko barasangira voilà muge musi mwiza